amabanga y'agaciro cyane kuri no mwanya ubwo gusa bagomba kugira ikintu kimwe. Turi muri famiye, urubanza rwabaye mugabo mutaba tuguhaye umwana, tuguhaye umwigeme, tuguhaye nyina w'abana. Kera byinshi novuga mutaba twebwe umuryango wacu nk'ubu ubona umengo n'ubupukupuku cyane w'imbaraga zaze. Uwo tuguhaye sikuvuga yuko yatunaniye cyane ngo ajya nyinshi kutoronka. Twebwe iwacu turabarimyi, turaborozi, turabakomedye, dukora mu makampuni akomeye, sibyo none? Ariko mutaba tugomba gusaba ikintu kimwe, ibintu byo gukara ureki yamurenge gutwenga ejo nimuzobona ibishundwe n'ibivyimbye ku mwana wacu ngo umwana wacu biri ikintu twagomba tugusaba ikintu kimwe. Natunaniye gusa ikintu kimwe ariko ararondera ni ikintu kimwe murakizi, no kivugira ngaha arakizi. Tuguhaye ingoma itagira imirisho, umurisho wewe iwawe musanzwe uvuza ingoma mugabo ibintu byo gusinda turakuzikura guseriye. Ubwa mbere wadutera ububi ku mabati, umwe wandika ubukete, umwereka ibintu byinshi, ariko mukobwa arakwereka cyane mu panekoti ntumendesha ibintu by'amacucu amabazuka hagarika. Rero umuryango warakunyene kuko wacugowe uhangayika. Turakuzi kufisa amahera, turakuzi kufisa imiduga, turakuzi kufisa byinshi mugabo uyo mwana wacu yari n'indero. Uyo mwana uyo abantu benshi bamwirutse ko miliyaridi bamwereka ibintu mugabo akanga. Mugabo yatubwiye igituma ntajya, igituma ntanywa n'umuntu umwe kuri kongasero. Naho byabereye ino ni sawa, mugabo yatubwiye twese umuntu kuri kongasero atume nawe yo broka kuri telefone cyangwa kuri telefone z'abagenzi utanga ibintu by'amawashi agarika. Urabona itamiyoni kera, urabona mu makari muci, urabona gatari mabwiye ambuzi mu mutwe. Uyo mwana afise indero, uyo mwana ari ingero niba mama wiwe yakuriye mu Buhindi kandi bisekuru byiwe mu Muhindi. Uyo mwana ashabuye ararira, bakazana masume amosoza ku makoroka utanga bikizokumva imigeni nagusatse ikigongo. Niba uri kuratomboza urungike asubire mu Kanyosha. Utari kuratomboza naho manika ikiganza ati genda mwembe kiganza hejuru. DJ uri kuratomboza n'ubu hajya nitambura wamanitse no kuguruki nivuga wala wamanitse. Rero niba utari kuratomboza oya karatomboza Christian wowe ni uza agaciro kiwe kubera niwe mugumana yashikisha ubuyi ijage zitatu zinzereza bazikurenza. Rero uyu mugabo agomba mujane ukunyene kumvikana abana bamaze kuyabika kumvikana. Rero twebwe iwacu nta bintu by'inzigo tugira nakuri bakubaca ngo basubiremo rimwe. Utadugize ukuguru wewe shatu muhundi Mungu wo mubirigi uri kuratomboza wabo uri kuratomboza sawa. Umiriza nimukoma nashi ariko aratomboza kuko parawe yiwe nawe nyine aratomboza. None pa umungu wawe si umwana gati none gashyiramo nawe we oya bandureke nakubwira. Abana abapara b'iki gihe bariyadukiza. Rero tugenda bicara uri kuratomboza nuko atomboza amashinashi rero amashinashi alo uri mawe ubuho yaje bashoburaho mako. Rero nta byinshi novuga, murabona ko bimeze neza cyane rwose. Utanga
ukura agashati ugashyira kuri portemento amasogisi uyashyire muri basi hama ubanza ati sheri ujya gariya tutu ujya gariya robe ujya umutsenge hama umugazure gariya tutamanza mutama nawe watamuye mutama uyu mutama uyu yaramubundi uyu kandi wamengo nugufina mu ntanga ingabo yawe papuye rero nabyo novuga big up nabateye intege hama umwana wa mbere kuko ndabona ntimuravyara umwana wa mbere uzomugurira yepo azokwigiramo gutambuka uzandike kuri shuri hama igisigaye abantu muri ko baradukurikirana mubaye bijumbu gusa hari ikintu uyu mushikanje yavuze ati nanje uyu musheri wanje kagize effort reka nanje sinoguma ndabira hirya ashavuga ati reka namwereke yuko ari kumwe n'umuntu nawe abibona sivyo gahera erega urukundo n'abantu babiri bahuza jewe yabinyandikiye muri message mu gatondo ati yamara ujya muntu yanunze akashima sinifuza ko biheruko acha vuga ati je nanje namwereka yuko namuhotoye Jenagerageje kubibwira none uyu mukobwa wacu ko tumuzi neza ko ariko aramupane kote ibintu yabikuye ati nanje rero murabona ko marene yamaze gukabakaba sije gahembera ndabira marene marene yavuze ati reka manze namwereke yuko umukobwa wanje atari mburumburu sije gahembera rero yaciyavuga ati nane wana mutero surprise kuko umuntu turi kumwe yatahura agaciro kiwe achavuga ati ngomba ndamuhino ngabire kita ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuhinyanyuzi reka tumusabe avyaguruke bose bavyaguruke abamaze kuvyaguruka hama vyaguruka marane manzureke ndakusatira amaze vyaguruke amakamera nabisha imbere waba nishiza cy'umunezero rero inkoko nta kimwe bakoze ko agatorero karacakwiye ikidari pya amaspaghetti n'umwonga ibiraya byaba murabona neza ko umunezero usumba ibintu byose rero reka tubasabe uyu mwami kasi wiwe atari imbere ngaha hama ashenga gatoya urumburuza ukamwera kati ndazomanda gushitse mu kindi kibanza hama kuko uyu muntu muri kumwe sizamurumburuzo ngaho zirikwa zirayenzera nk'umuyuki n'umwana yaretswe nawe avuga ati jewe sindi murumburu jewe sinokuvuga mwisi rurabizi teri ntamugera akumene mwingabire ubona ikiza cyo gutwara umukobwa wo mu batunze reka ibyahombesheje imiryango ni ukugumushyira imbere mb'inkundo ngo ndamukunda nawe umukobwa iwabo biyifise akumenemo igitari nawe ukwiye kumujya usubirana mu maso n'abakurame mu maso mayureke none ufise icyaka uriko wihuta ariko ni byiza ababyeyi baramureze neza uyu mwana abagabo engene bamureze akubatsa n'igitari impande y'umuhungu umuhungu nawe akamubwira ati mayureke ukifuza iki gitari rero ni isiguro nyinshi ku bantu bakuze ndagera no mu gihe cyo gitara mu gihe cyo gitara cyo kimomora amanza kimomore kubita picha niyo nyambere mbonye mwoza atwenze ukuri niyo nyambere mbonye mwoza atwenze ukuri mu myaka yose yabaye aciye mumomora ipetsi umufianze unawavuze ati jewe n'amajambo ofisa ndakumomora ipetsi n'ababyeyi
babona abiwaje babona bamwe baba banyandikira ama message swata murafise microphone kugira ngo amaza kumumura aca ama ndabasabye mu wekeye amu shira umukoro we kumunwa shira umukoro kumunwa uyu we yaririmbye ijya ndirimbo iri mu isema ya Yesu uyu we yaririmbye muratomboye uyu mwana mu guhinyanyura naha ego sha ati yavuga ati jewe namuntu afatira umugabo wanje nibamuhishano nije namufatira ego sha ariko arawurondeza umujya wonjohera data bukwe wiwe naye nabukwe kugira ngo babone natwawe ni murumburu ego sha amakamera ugashyiramo amafuru usutaha mu mpimba direct umudayimoni atuma abantu batubakana biciye mu kuri ubu ndamuraje ku musenyi ari mu basho kamera bageni Jesse nagize ubugeni w'iwanje ari ngaha mugabo si mariage yiwanje kamera bo aracyawurondeza umujya utuma ba Excel yiwe bavuga ati ndarese gira ba Excel tibayi uyu muhungu yaranshoboye kumendesha amabazo kabiraheze momorasha namwe akaririmba aracyakarondera ehesha aciyamomoramo y'Imana kubera aza ababyeyi biwe n'abantu b'Imana uyu muhungu araciye ubwenge amomoyamo y'Imana aciyamufasha shiramo mikro abandi inyuma Egosha akomagira gatoki kari kimeta akomizaga ukutaki kuri kimeta muta niwigore kwambugezaho nisho cyiza cyo gutwara umuntu azi indoto zawe ehesha n'abagene batwenga uyu mwana ari ninde uyu mwana uyu nawe umuhonyora ni wagusaba ikigongo uyu mwana yaza kuba n'abakobwa bo mu kinogo uyu mwana abanogora amasiti mugabo urabona ko ninge bamuhaye ntazaramara ibiraya birakwiye spaghetti zirakwiye iyo ari umukobwa wo kumusaguye abaze kugigice nabasha ariko aramukatira agatorero kugira ngo akamucamike mucyama burasa asaba mucyama asaba iriteka bigi wawe birababaza gukundana n'umuhungu imyaka 3 agaca arongora Suzana witwa Debora mugabo urabona ko uyu muhungu yashitse isezerano mucyama turagushimiye sukuvuga yuko ubudundi wacu bwari bubutse burakwiye wanashima ariko kugira ngo fata ifoto ugashiramo imifungo tutara momori foto hesha bako bareka gusesa ku rukundo kuba umuntu mukundane gushika kwiherezo reka kwendeshwa abazoke hesha rero murakoze cyane gose ama Christian nashire reka gusamara
Kristo cire gusambara zana ibiyiko mujye hajya imbere. Zana ibiyiko mujye hajya imbere. Ijya mayonezi ni mwebwe batwaye mushiki wanyu. Ejo muzorera mwisasira. Ariko rero ndabashimiye cyane gose. Habeje aho bukera muzoze muhiri wanje ndabayipiripiri muzojya meza. Abashimiye cyane.